radiyo Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio Nderagakura ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi ari nayo tugomba duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamagarira bene igihugu bo mu ntara ya Cibitoke gukora kugira bagwize umwimbu gutyo bateze imbere igihugu. Ako kamo akaba yakabateye kuri uyu wa gatandatu mu gihe yariko yifadikanya nabo mu bikorwa rusangi ivyo kubaka ishure shingiro komibu muri komine Rugombo. Akaba kandi yabasavye kurima kijambere no korora ibitungwa bito bito. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe asaba abarundi gusabana ikigongwe no kurekuriranira ku vyaha vyakozwe kuko bonse rimwe. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu gihe yariko arifadikanya n'abene igihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa rusange ivyo gusukura inkengera zibarabara ku kibuga mpuzamakungu c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Nayo mu gisata c'indero amakaminuza yose ari mu gihugu c'u Burundi ahamagarirwa gutanga ubumenyi hadasizwe inyuma ibijanye n'ubuhinga nyabwonko. Ako kamo kakaba katewe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana igihe yariko aratanguza umwaka wa kaminuza wa 2022 ushira wa 2023 mu makaminuza yose y'igihugu. Izi nizo rero ngingo nkuru zigize ano makuru mushikirizwa na Gordien gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Charles Bigirimana mukanya inkuru imwe ukwayo. Dasubiye kuba hamwiriwe nongera ndabaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifadikanije kuri uyu wa gatandatu n'abene igihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu bikorwa rusange ivyo kubaka ishure shingiro komibu muri komine Rugombo y'iyo ntara nyene. Mw'ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko kubaka amashure ari kubaka kazoza keza k'igihugu. Yahamagariye abene igihugu bo muri iyo ntara gukora kugira bagwize umwimbu gutyo bateze imbere igihugu. Yabahamagariye kandi kurima kijambere no korora ibitungwa bito bito. Akaba yatanze akarorero k'amakomine amaze kwijukira uburimyi ubu akaba ari intanga karorero. Ayo nayo ni komine Mukike y'intara ya Bujumbura aho ubu ishora hagati y'itone 50 na 70 z'ibiraya ku munsi hamwe na komine Rusaka y'intara ya Mwaro aho hari ikoperative yateye imbere ikaba imaze kubakira abanywanyi bayo inzu z'amabati. Eri Irumva niwe yaduteguriye iyi nkuru. Ivyo bikorwa rusange vyari vyo gusasa amabuye, isima n'umusenyi mu birase bibiri vy'ishure shingiro ryegukira umuryango w'abisilamu komibu muri komine Rugombo. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kubaka ishure ari ukubaka kazoza k'igihugu. Yagarutse ku mugambi uherutse gushigwa habona w'ukuntu Uburundi buzoba bwifashe mu 2040. Niko gutera kamo abene igihugu bo muri iyo ntara gukora kugira biteze imbere biciye mu kurima no korora kijambere. Ariko kugira ivyo bishoboke yabahamagariye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano vyo soko ry'iterambere rirama. Twaraye dushize habona ishusho y'Uburundi mu 2040 n'ibihumbi 2060. Ubu rero twese umwe wese umutwe niyumva ati ndabejo ejo rero ni heza cyane twarabibonye. Umwe wese nabanze yisuzume arabe icaro no musi waraye uriye uvuga uti je naraye ndiye uti umuntu wa warose none umupfuko nawo urafise ugaca uvuga uti ngira ndondere umupfuko nawo rero. Mu 2040 dushaka yuko tuzoba dufise ibibuga vy'indege vyiza, tuzoba dufise amabarabara meza, tuzoba dufise umuyaga nkuba ukwiye, ibitaro vyiza,
amashuri meza. None bizova amajahe mudakoze kubera iki? Mwebwe abene gihugu mwikorera ivyanyu, ni mwebwe muteza imbere igihugu. Nico gituma mpamagarira nabize n'abatize umwe wese agira ikintu akora ashobora gushora, kuko ushoye hazoboneka amatagisi, ayo matagisi niyo azokubaka amabarabara. None tubuze iki kugira ngo tubure ivyo dushora? Ko dufise umwidegevyo, tuba muri demokrasi, tukaba dufise umutekano, kuko utagira umutekano nta na kimwe ukora. Yavuze ko ibikorwa ari vyo bigwanya ubukene. Eli irumva urakeneye kuri iyo nkuru tukivuga amakuru yerekeye ibikorwa rusange. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yifadikanije kuri uyu wa gatandatu n'abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa rusange ivyo gusukura inkengera zibarabara rija ku kibuga c'indege uhereye aho bita kuri Shanike. Daniel Geraze Ndabirabe akaba yasavye abarundi gusabana ikigongwe no kurekuriranira ku vyaha vyakozwe kuko bonse rimwe. Akaba yabasavye kandi gutanga inkuru mu mugwi severe. Kurikira umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Ibi bikorwa Imana n'ivyikunda, ibikorwa vyiza navyo biva ku Mana niyo bitanga. Imana nacitaduhaye, yaraduhaye ubwenge, kandi na kumwe yabikorera Salomo turayisaba n'umwe tumurikire ubwenge bukwiye, ubwenge buyiturutseko kugira ngo dutunganye koko iyi si, iki gihugu ku neza ya twese. Rero ibikorwa byose tuvuga ntitwobikora tutari mu mahoro. Rero iyo avuze amahoro ni ukuvuga ko inyuma baba bavuze ko ari igihe tutaronse amahoro. Iyo uvuga oya nuko haba hari ego, iyo uvuze ego hariho oya. Bizuko nagira rero nk'abavandimwe, nk'abavuka gihugu, aya majambo mvuze abiri muragenda musome mukahise mu bitabu mwumva icavuga. Turi hano rero nk'abavuka gihugu, abavandimwe, umuryango, turi ku gikorwa. Narimvuze rero ni aho twaciye turahazi. Uno munsi kuba dukoraniye hano nk'abavandimwe, nk'abavuka gihugu, ni ikimenyetso cerekana ko turashobora gukira, turashobora kogorora amahoro koko twifuza akaboneka mu gihugu ubutagisubira inyuma. Muri ivyo rero nagira ngo twibukanye gatoyi, murazi ko hariho umurwi twajeje kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Urya murwi aho tugeze uno munsi twifuza yuko wokunganira cane abarundi twebwe kugira ngo ya mahoro turondera aboneke kandi aze vuba. Urya murwi aho ugeze uno munsi baravuga bati harageze ko abo babazi bimwe bimwe mu kahise k'igihugu boshobora kuza bakabegera barya bari muri birya biro bakababwira ibyabaye, ibyo babonye, kugira ngo noneho babikorere ko babone ingene badushikana aho twifuza. Ikibi sukugwa, ikibi nukutavyuka, ikibi sugucumura cyangwa gukora amakosa, ikibi nukutamenya ko wakoze amakosa, ko wakoze ikibi hanyuma ugasaba imbabazi, ugasaba ikigongwe. Umuntu w'umushakashatsi yavuze ati akica umuntu kamuvamwo, akatwishe katuvuyemwo. Uno munsi urya murwi ugiye kudufasha kugira ngo udufashe bamwe bamwe twikure muri ako kahise kabi, idufashe ako kahise tugacire. Hari uwavuze ati cira imoso, hari undi yavuze ati ibyabaye bitubera isomo kugira ngo twogorore. Rero umwe wese mu byo ashobora kubaza yoshobora kuzegera urya mugwi kugira ngo wiganire ibyazi, nabo bazoheza babikorere ko baduteze intambwe tuja mu mahoro. Nagiye mbona mu miseze ubundi ugikiye ifoto ngo nk'uyu musitanteri wacu mubona ko mukwiye kumubogoza, ngo heraba ngo imodoka yacu ya komine ngo nisigaye ija guca ivyatsi vy'inka ziwe, baca barayifotora baca baradugikira. Naje ndarugikira bura matari, nibura matari ntigute ashingoye umuntu ngo yarengeje urugero. Genda umubwire uti turagwaye carte jaune mu mukino murabizi nyene bigenda, haba hasigaye imeze gute? Namubwiye nti genda umushire ikarata y'umuhondo kugira ntiyasubira gukina nabi, ice iba ikarata itukuru cuva mu kibuga. Radio Nderagakura turabandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu. Niho hinjizwa icese imikangara 32 mu ishure kaminuza ry'Inyamiramabi
riri ku mutumba Mitakataka mu ntara ya Bubanza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yateye iteka ivyo birori, yahanuye inyamiramabi gukunda igihugu no kugisonera, akubaha amategeko y'igihugu no kubaha ikiremwa muntu. Yabahimirije kandi kwitwararika udukorwa two kwiteza imbere kugira bateze imbere imiryango yabo. N'inkuru dushikirizwa na Eli Irumva. Ivyo birori vyaranzwe n'ibice nyamukuru bibiri. Icambere cari kijanye no kwinjiza icese imikangara 62 gize umugwi w'indwi mu ishure kaminuza ry'Inyamiramabi. Urongoye iryo shure avuga ko rifise uruhara rudasanzwe mu kuramura abacungera umutekano w'abene gihugu n'ivyabo. Asaba ko iryo shure ryoshigikirwa mu bikorwa vyo kuryagura no kurisanura kugira ryakire imikankara myinshi gusumba. Afashe ijambo umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano Martin Teretse yashimiye abashigikira iyo kaminuza mu bijanye no gutanga inyigisho. Ahavuga nk'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Ku bijanye n'ingorane iryo shure rifise nk'ibijanye no kwagura inyubako, avuga ko mu bushikiranganje babizi kandi ko bazobaba hafi. Mu ijambo nyamukuru ryaranze igice ca kabiri kijanye no gutanguza icese umwaka w'inyigisho wa 2022 ushira wa 2023, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimikiye ubutumwa bwiwe kwibanga Inyamiramabi zijejwe harimwo guhagararira amahoro n'umutekano, ubutungane n'agateka kazi na muntu. Yabasavye gusonera igihugu, amategeko y'igihugu n'ikiremwa muntu. Yabasavye kandi guhagarika inkozi z'ikibi no kuzishira imbere y'ubutungane no gukora mu gutsimbataza iterambere ry'igihugu. Abene gihugu bose rero basabwa ko abinderetsi ico kintu cyose cyoshaka kubahungabaniriza umutekano bakakimenyesha Inyamiramabi hakiri kare kugira ngo abo bagomba gukora ikibi tubateshe ntituzitire twonewe. Mu Nyamiramabi nyene ni mwebwe muri abambere mu guhagararira ubutungane. Ubutungane ni karahara mu ruganda ntibacure. Mwebwe Inyamiramabi musabwa guhagararira agateka kazi na muntu. Agateka kazi na muntu aho gahagaze hambere nuko atankozi y'ikibikora ikibi ngo biheruko. Uwo ari we wese ategerezwa gufatwa agashengezwa akajanwa imbere y'ubutungane. Umwe wese mu gisata arimwo mwarabati kimeze gute mu mwaka wa 2040 kizoba kimeze gute. Iyo ukunda igihugu uracubaka. Amahoro n'umutekano n'ubutungane nivyo nkingi ya vyose y'iterambere. Mwamenya ko mu kumukengurukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwagabiye umukuru w'igihugu inka zibiri. Eli Irumva, tukaba tugukengurukiye umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca yaraganutse ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu avuye mu rugendo yahoramwo mu gihugu c'Ubutaliyano. Gervais Nderakobuca akamenyesha ko urwo rugendo rwabaye ngirakamaro kuko yabonanye n'abantu batandukanye. Aha twavuga nk'umushikiranganje arongoye leta y'Ubutaliyano, abo mu kigega Afida n'abandi. Bakaba baravuganye ibijanye no gukomeza imigenderanire no gushigikirana mu bikorwa vy'iterambere. Tega amatwi umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca. Ubwa mbere twagiye twitavye ubutumire bwa mugenzi wacu asanzwe arongoye inama shikiranganje y'igihugu c'Ubutaliyana. Ubwa kabiri tugiye kugendera kigega Fida ku cicaro cacu c'Iroma. Ubwa gatatu tugiye kugira urugendo rw'ubuhinga kugira tubone uko abandi barima kuntu borora kugira natwebwe nyene dushobore kuvyigirako. Umubonano rero twagiraniye na mugenzanje asanzwe arongoye inama shikiranganje y'igihugu c'Ubutaliyana, twararabiye hamwe ibijanye n'imigenderanire igihugu cyacu gifitane n'igihugu c'Ubutaliyana. Nkamenyesha ko iyo migenderanire ari ya kera cyane, aho twasanze imigenderanire iri hagati y'igihugu c'Ubutaliyana n'igihugu c'u Burundi ari myiza cyane. Eka mbere turarabira hamwe n'ibisata uno munsi twoshira imbere mu gufashanya, na cyane igisata c'uburimyi, ubworozi hamwe n'amahinguriro, kubera yuko igihugu c'Ubutaliyana cyateye imbere giciye mu burimyi, ubworozi n'amahinguriro, kandi ayo mahinguriro nayo nyene atanguriye ku mahinguriro mato mato. Ivyo byose bakaba babikora kandi batanguriye muri ubwo burimyi mu gushira abantu hamwe mu byo twita
amakoperative twaranavuganye kandi ibijanye n'aha mu karere turi aho yatubajije uko vyifashe mu gihugu kibanyi ca Kongo turamubwira ko nyene ishobora umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ariko arafasha kugira ico gihugu naco nyene kironka amahoro turanamusaba yuko yofasha kugira nyene ishobora umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi muri ico gikorwa ariko arakora aronka abamushigikira yaravuze ko nawe nyene agiye gufasha kugira arabe yuko hoboneka abamushigikira turanamusaba kandi yuko bokugurura ambasade y'igihugu c'Ubutaliyana ngaha mu gihugu cacu yatubwiye ko bagiye kuvyiga kandi aratwemerera yuko uburyo niyo bwabibashobokera bazoca bayugurura ubwa kabiri naho twaragendeye ikigega FIDA aho twakiriwe n'icegera c'urongoye icyo kigega turayaga ibijanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cacu n'ico kigega FIDA aho mbere bakenguruka cane ku gihugu cacu c'u Burundi uno musi atabirarane bihari natwe turamukengurukira cane ku mfashanyo yaruka gufasha igihugu cacu c'u Burundi y'imiliyoni 3 z'amadolari na cane mu kujanye no gukinga ihindagurika ry'ibihe abarongoye ikigo Sanegidio bamaze kumva turi mu gihugu c'Ubutaliyana nabo barasavye yuko twobagendera duca turabagendera twakirwa n'abarongoye ico kigo aho twaravye ibijanye n'imigenderanire hagati y'icyo kigo Sanegidio n'igihugu cacu c'u Burundi baradutumye rero ko dukengurukira cane nyene cyo mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuntu babona ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi ziriko zigerageza kugarukana amahoro hirya no hino haba muri za Somalia muri Central Afrique n'ahandi banatubwira yuko aho bagiye baraca hose ko basanze ingabo z'igihugu cacu c'u Burundi aho ziri hose usangwa haranga umwumvikano hagati y'abene igihugu eka mbere baraduha n'ubuhamya yuko abene igihugu babwiye yuko bo baho bageze abasirikare b'igihugu cacu ko baba bahuza ba bene igihugu basanze bahari natwe rero turabasaba ko bogerageza bakaraba ukuntu bofasha muri iki gikorwa nyene cyo mukuru w'igihugu cacu Burundi ariko arakora cyo kugarakana amahoro muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Turangirize ano makuru muyavugwa mu gisata c'indero amakaminuza yose ari mu gihugu c'u Burundi ahamagarirwa gutanga ubumenyi hadasizwe nyuma ibijanye n'ubuhinga nyabwonko ako kamo katewe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana igihe yariko aratanguza umwaka wa kaminuza wa 2022 ushira wa 2023 mu makaminuza yose y'igihugu ibirori bikaba vyabereye mu kigo ca kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika ku civugo kigira kiti gukoresha ubuhinga bwa none mu nyigisho no mu mirimo ya kaminuza soko n'umushinge vy'iterambere rirama n'inkuru ya mugenzi wacu Aloyezi Ndayisaba. Mwijambo ryashikirijwe n'umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika akaba yanaserukiye abayobozi b'amakaminuza yose yo mu Burundi yamenyesheje ko kubona hatangurijwe rimwe umwaka w'ishure ari kimenyetso cerekana ko amakaminuza yoshobora gukorera hamwe maze abaregwa bakaja ku rugero rumwe nabo mu yindi mihingo y'isi nayo mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yashimiye amakaminuza yose yitavye ivyo birori kuko ngo yatahuye akamaro ko gukorera hamwe akaba yasavye kandi ko ayo makaminuza yokora yisunga ubuhinga bwa none turakeje mwe vy'imvamutima amakaminuza yitavye urubanza kuko yatahuye akamaro ko gukorera hamwe turifuza yuko koba karyo ko gusubira kuzirikana ingene amakaminuza yoja imbere mu gushikana Burundi kwiterambere rijanye nibihe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yanamenyesheje kandi akamaro ko gukoresha ubuhinga nyabwonko akaba yavuze ico bwofasha mu gihugu banyakubahwa murongo y'amashuri kaminuza hano mu gihugu cacu amashuri ya kaminuza niyisunga ubuhinga digitalization azotuma abigishwa bashikira bitagoranye ubumenyi bushasha barangize amashure bwamaze kubanyura babukoreshe mu mirimo yabo butebe umenyerwe gutyo n'ibindi bisata bikurikire kuko kaminuza n'urumuri rumurikira ibindi bisata byose ubuhinga bwa digitalization buzotuma mukoresha umwanya muto haba nko mu vyerekeye gutunganya amanota haba mu vyerekeye gukurikirana abanyeshure banditswe canke ivyerekeye itangwa ry'impapuro z'umutsindo mu bushakashatsi naho nyene niko kuko tuzorushiriza kujana n'ibihe umurundi wese yungura ubumenyi ndetse n'abandi
babumurahureko akazi kagatera imbere abantu bagatunganirizwa mu mwanya muto ubusuma buri mu mpapuro zimwe zimwe nk'iz'umutsindo bukagabanuka bimwe biboneka. Twabamenyesha rero ko muri ivyo birori habaye n'akaryo ko gutanga impapuro z'umutsindo ku mikangara yiga mu makaminuza atandukanye aho imikangara 14 yaronse impamya bushobozi zerekana ko yahejeje ivyigwa vya master, imikangara 20 ikaba yahejeje bakaroreya, nayo imikangara 5 ikaba yaronse impamya bushobozi za doctora. Aloyize ndayisaba tukaba tukengurukiye kuri iyo nkuru waduteguriye, ni kuri iyo nkuru yawe kandi nciye ndangiriza ko amakuru nariko ndabashikiriza nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwayateze yompe, nkashimira kandi Charles Bigirimana yatumye mvuga mu kanyumva Gordier gato nariko ndayabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira ijoro ryiza.